Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya 10 Ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: Oricome igiye kwitura ubutungane mpuzamakungu ku rupfu rwa Ernest Manirumva. Imyaka 15 iraheze uwahoze ari icegera c'uwurongoye ishirahamwe Oricome hagandaguwe bunyamaswa. Muri Oricome bamenyesha ko dosiye ya Ernest Manirumva bayirondeye mu bubiko bw'imanza bwa sentare Ntahinyuzwa bakababwira ko yazimiye. Umuvugizi wa Oricome Jean Nduwimana akavuga ko bagiye kwitura ubutungane mpuzamakungu mu gihe sentare Ntahinyuzwa itokwemera kuzana dosiye ya Manirumva ngo iburanishwe. Ibi yabivuze ejo kuwa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha amakuru. Byinshi kuri iyo nkuru ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi abansi b'u Burundi ndetse n'iterambere ry'u Burundi bari kwiba insinga za Regideso. Abo bansi rero bariko baragabishwa na Leopold Manirakiza ko bazahanwa bikomeye kandi bimwe vy'akarorero. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Leonard Manirakiza haragabisha abansi b'u Burundi n'iterambere bari gukora ubusuma ku nyubako rusangi z'amashirahamwe ya leta hariyo Regideso hamwe n'ikigo Obuha mu gusambura ibitarurwa, bakiba ivyubatse, bakiba insinga zubatse amabuye ashigikiye inkombe z'inzuzi, kwiba insinga zitwara umuyagankuba mwinshi hamwe n'izitwara umuyagankuba muke kw'abazofatwa bose bazohanwa bimwe vy'akarorero. Akaba asaba abarundi bose guhagurukira rimwe mu kudomako urutoke abo bansi b'igihugu. Ibi biri mu itangazo umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi yashize ahabona ryo kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 2 Ndamukiza 2024. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ubutungane bw'u Burundi burahanzwe cane n'ikiza c'ibiturire. Ivyo ni ibishikirizwa na Domine Banyankimbona. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yemeza yuko ubutungane bw'u Burundi buhanzwe n'ikiza c'ibiturire, ku bw'ivyo akabatera akama abenegihugu bose kudomako urutoki abacamanza bariko baracafuza ishusho y'ubutungane bw'u Burundi mu kwaka no kurya ibiturire kugira ngo u Burundi buzoshike muri ya mbona kazoza yo mu mwaka w'ibihumbi 2040 ushira umwaka w'ibihumbi 2060 hari igihugu kirangwa n'amategeko. Ibi yabivugiye mu ntara ya Cibitoke muri iyi ndwi twaraye turangije mu ntumbero bihaye yo kugendera amasenare yose y'igihugu iminsi yose ku wa kabiri. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanya mu buryo bw'idonido kuri ino mboneshakure. Ayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanya mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerera nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Oricome igiye kwitura ubutungane mpuzamakungu ku rupfu rwa Ernest Manirumva. Imyaka 15 iraheze uwahoze ari icegera c'uwurongoye ishirahamwe Oricome agandaguye bunyamaswa. Muri Oricome bamenyesha ko dosiye ya Ernest Manirumva bayirondeye mu bubiko bw'imanza bwa sentare Ntahinyuzwa bakababwira ko yazimiye. Umuvugizi wa Oricome Jean Nduwimana yagize ati: mu bisanzwe idosiye ya Ernest Manirumva ntiyigeze iburanishwa. Urumva noneho kuva kuri ino saha kwidashobora kuboneka. Ntibigeze na rimwe berekana uwatumye kwica bunyamaswa Ernest Manirumva. Bafashe abapuranto baho Ernest Manirumva yakora, hariho abandi bakozi n'abapolisi batoya, abo nibo bafashwe gusa. Hariho ibihugu bigenzi vy'u Burundi vyafashije kugira ngo hakorwe ibipimo vy'amaraso ADN hamenyekane abamwishe, ariko murazi ko hariho abavyanse kwipimisha ico gipimo. Abo nyene iyaba ubutungane bw'u Burundi bukora igikorwa cabwo nk'uko bitegekanywa n'amategeko,
nk'uko abarundi babishaka abo nyene banse nibo ubutungane bwaca bukorerako mugabo ubutungane bw'Uburundi ntibwigeze bushaka gukora kuri ivyo bintu nico gituma ishirahamwe Orikome tugiye kwitura ubutungane mu karere canke mpuzamakungu inyuma y'igandagurwa rya Ernest Manirumva leta y'u Burundi yarashizeho imirwi itatu yo gukora amatohoza kuri urwo rupfu umurwi wa gatatu waratanze icegeranyo coshobora gufasha leta y'u Burundi mbere n'ubutungane bukamenya uko urwo rupfu rwateguwe n'abatumye yicwa mbere n'inzira baciyemwo kugira hamenyekane ico yahowe muri ico gihe kandi igipolisi ca Amerika kijejwe gutohoza ku vyaha bikomakomeye FBI carakoze amatohoza aho casavye ko hakoreshwa ibipimo vya ADN bagafata amakanda uhereye aho batanguye kumukubagurira mu rugo iwe ukaja no ku kazi aho yakorera ariko ivyo vyose ubutungane ntibwashatse kubikorerako Ernest Manirumva yagandaguwe mw'ijoro ryo kuwa munani rishira uwa cenda ndamukiza 2009 aho ikiziga ciwe catowe mu rugo iwe ku Mutanga imbere yuko agandagurwa Ernest Manirumva yariko arakora amatohoza ku bigwanisho vyari vyaguzwe ariko ntibishike mu Burundi ico gihe ivyo birwanisho vyagurwa n'ubushikiranganji bw'umutekano bwari burongowe ico gihe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nayo mu yandi makuru kandi nuko abansi b'u Burundi n'iterambere bari kwiba intsinga za Regideso na Obuha bagiye guhanwa bikomeye ivyo ni ibishikirizwa na Leopold Manirakiza umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Leopold Manirakiza haragabisha abansi b'u Burundi n'iterambere bari gukora ubusuma mu nyubako rusangi z'amashirahamwe ya leta ariyo Regideso hamwe n'ikigo Obuha mu gusambura ibitarurwa bakiba ivyubatse bakiba intsinga zubatse amabuye ashigikiye inkombe z'inzuzi kwiba intsinga zitwara umuyagankuba mwinshi hamwe n'izitwara umuyagankuba muke ko abazofatwa bose bazohanwa bimwe vy'akarorero akaba asaba abarundi bose guhagurukira rimwe mu kudomako urutoke abo bansi b'igihugu ibi bikaba biri mu itangazo umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi ryo yasohoye ryo kuri uwa kabiri igenekerezo rya kabiri ndamukiza 2024 mw'iryo tangazo Leopold Manirakiza akaba agira ati muri iyi minsi hagize iminsi hibonekeza ubugizi bwa nabi mu nyubako rusangi z'amashirahamwe ya leta Regideso hamwe n'ikigo Obuha mu gusambura ibitarurwa bakiba ivyubatse bakiba intsinga zubatse amabuye ashigikiye inkombe z'inzuzi kwiba intsinga zitwara umuyagankuba mwinshi hamwe n'izitwara umuyagankuba muke mu matohoza yakozwe igenekerezo rya cenda ntwarane uyu mwaka inzego z'ubutungane zarafatiye ivyo bikoresho mw'ihinguriro Iron Steel hamwe n'ibigaragaza ko imodoka za leta zishaje zagurishijwe ata amategeko yisunzwe muri iryo hinguriro bakazikuramwo ivyuma hakaba harafashwe abakozi ba Iron Steel mu ntumbero yo kumenya uko ubwo bubisha bukorwa ivyo vyose bigasubiza inyuma yambona kazoza yo mu mwaka w'ibihumbi 2040 ishira umwaka w'ibihumbi 2060 tukaba tugabishije uwo wese hari kononera amatungo y'igihugu ko bagiye guhanwa hisunzwe amategeko leta y'u Burundi ikwiye guhangana n'inzitizi zose zotuma itagera kuri yambona kazoza yo mu mwaka w'ibihumbi 2040 ishira umwaka w'ibihumbi 2060 mu kurwanya abo bose bari konona ubutunzi bw'igihugu nk'uko vyagiye birashikirizwa n'umukuru w'igihugu kunyonora amatungo ya leta no kurya ibiturire nivyo bizingamitse u Burundi ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa nta kindi ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama ubudushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza